Mwaramutse canke mwiriwe. Ndabona bendi wayo asohotse muhira iwe, asohotse afise envelope mu ntoke, sinzi ngo ni hehe kubutse. Urabona ko agiye nk'ugiye kurondera akazi. Tumenyereye kubona abantu bahejeje amashuri bakunda kugendana ama envelope sac nk'uko bagiye guhiga aho hoba hari akazi, ariko rero no musi rero ni Abel, murabona araje. Wabonye icapa ca Superbat, niho akatiye. Ubwo biruko rero nawe nyine ashobora kuba aje kurondera akazi. Urabona kampuni nziza cane, nini, imeze neza, itagase. Superbat ikaba iherereye muri quartier 10 mu Ngagara, haruguru ya Shanike. Ucibona icapa canditseko Superbat mu kuboko kw'ibubamfu, gaca winjira. Ukeneye kwirangurira amabati, misumari, ni vyiza cane bikomeye bikorerwa hano muri no kampuni nziza cane. Urabona n'amabati ngaha aracapye, mubona ko ari kampuni nziza y'akarorero y'icitegererezo. Turabatembereza, ni kampuni nziza isa neza ku buryo hari n'abahagira bakavuga ati kabisa wow, igihugu cacu catanguye kwinjira mu mbona kazoza. Nitwo kwinjira mu iterambere tutikorera ibikoresho bimwe mu gihugu cacu. Ugasanga ibintu vyose tubigura hanze, nimba ari amabati tuyagura hanze, imisumari hanze, ibiki. Oya, ni vyiza ko igihugu cacu gitera imbere, kigihingurira ibintu bitandukanye. Rero ndinjiye kuri reception, ubona ko nje nyene nk'umuntu aje guhiga akazi nyene, n'ama envelope kuri reception. Tiri gute dada, ni gute mukobwa, ni gute mudemu ngaha none gute? Niho bari abashefu ngo baduha akazi. Mukobwa ati kabisa barahari, ariko banza uricaye. Ariko mu kanya gato bavuye batwakira mu biro, hanyuma badusinyira amasezerano. Mu bisanzwe rero wakabigira kabizi kajya imboga karitse, sinzi ko bawuca gutyo. Twebwe ntitwaje tuje gusaba akazi, ahubwo twaje tuje gusinya amasezerano. Ibyo twari twarasezeranye, twaje tuzanye kontra nshasha y'umwaka w'ibihumbi 2026. Tukaba baradusinyiye amasezerano y'umwaka w'ibihumbi 2026. Turanavuga ati reka tujye agafoto. Tukaba twari kumwe rero na umujejwe service y'iterambere y'urudandazwa. Navuye rero ngenda ku modoka, ndaraba ko nkibasha, ndasimba mva mu kamoteri karaho gatwara amabati gapakira, ndasimbira hasi. Nta kindi nje kubereka amabati dukora, atakorerwa muri Superbat meza cane. Uzoyabwirwa nuko uzobona yanditse ko Superbat BG 32 nkuko mubibona, ariko hakaba hariho na BG 28 n'imisumari myiza cane. Ariko ndakubwire yuko ibati ryacu ari original, rikomeye, rikorwa mu bintu vya original, ntibazobabeshe. Hama kandi amabati burya ari ubwoko butandukanye. Hari abantu bashobora kugura ibati ryo gukora clôture canke nko gukora ga portail, ariko ugasanga bararisakaje, kuko haro ibati riba ari rito ridakomeye, kandi ugasanga rigurwa na make. Rero wihenze ugacurisakaza, wariguze make ugacurisakaza, mu misi mike uzosanga ryagwaye ingese. Novuga ko ari virisi y'ibati, ugasanga ryagwaye ingese mu mwanya mutoya.
Donc na ndabaye akagererezo nk'ako kabati kameze uko. Iyo ni yo gukora nko ku rupangu kuri kortire. Nkajya ugira wubake nk'ama etage ugaca ukikuza kuri kortire. Rero uciye risakaza uba wihenze. Uciye risakaza uba wihenze. Ariko uguze iyi beige 32 canke beige 28 yanditse ko Superbat nukuri ntuzigira widoga imyaka yawe yose uzovuga kabisa inzu yanje nayisakaje amabati meza. Nimbura umusore uyu mukurongora ngo ewe wa musore wifuza kurongora, ewe wa mukobwa wifuza kurongorwa, ndakubwira yuko udasakaje Superbat sinzopfa ndakwemeye, udasakaje Superbat sinzopfa ndakwemeye. Yo nanje sinokwemera udasakaje Superbat, never. Chindi umudemu udasakaje Superbat sinshobora kwemera ko undongora, never. Rero navuye gusinya amasezerano jewe mwene Mutama mwene Laureni Lola umuhungu wa Laureni mu Kayanza muri commune Muhanga ku Ngoma. Ndavuye gusinya amasezerano n'akanoti muri kampuni nini cyane twa Superbat nk'abantu bimuhanga. Onzosanga azakaje andi mamati ucavuga ati kura kuvuba kwanza abantu bose mu Kayanza Ngozi wabo wabadandazi wabo wabamahera mwese musakaze iri bati rya Superbat twinjire mu iterambere tujana nibigezweho. Nawe wa mudemu ukabona baje gusaba urukundo nini banze mubaza ati mbega warubatse, nakubwira ati yego sawa wasakaje yaha mabati navuga ibindi cuvuga ati urukundo rwanje rero toka ndarukwimye. Nimba utasakaje Superbat icyitwa urukundo kuri jewe never rukundo I know rukundo siwezi kupatia mapenzi never everything never. Bye bye.